biteba kubera iki? Ico kibazo sesubire kucumva ku mukozi wa leta, nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga. Ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo muri ayo maserivisi. Ni twebwe nyene duca utanga inyishu, tubazane aho twabajije twebwe nyene. Abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene. Ibibazo bihanze abakozi byaba ibifatiye ku mishahara cyangwa kurenganurwa mu kazi kuri iki cyari kiriya byama byashikirijwe inzego zose zibiraba, mugabo tukabona ko gutora inyishu z'ibyo bibazo biteba, mbere rimwe na rimwe bikishurwa n'agacerere. Ako gacerere cyangwa uko guteba kwishura ntibivuga ko ibibazo atashingiro biba bifite cyangwa biba bitasiguwe neza haba namba, ahubwo bishobora kuba biva ku ndongozi zonyene bivuye ku gaciro gato boba baha abakozi cyangwa ku zindi mvo tutaringera dushikirizwa. Ariko kandi bishobora no kuba biva kuri twebwe nyene abakozi kubera inyifato zitabereye umukozi usanga zituranga. Bamwe bakigira basinda bibazwa, abandi nabo ugasanga batekewe n'ubwoba bwo kwinjira mu masendika kubera imvo zitandukanye. Nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga, imisi yose baraba leta. Naganda basubire mwicari cyo leta aba bose bari muri stade n'abari inyuma mu ntara zose nibo bagize leta. None abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande? Nabo bose bahembwa n'ikiya ca leta. None uwo mukozi wa leta ariko arondera inyishu ahandi aho kwirondera kuri we nyene nuwahe? Biteba kubera iki ko ari we nyene nyishu? Biteba kubera iki? Tuzogira deba mumbwira igituma biteba, kuko urumva ko ari leta, nawe ukora muri leta ni ujeje kuvyishura. Narababwiye yuko jende umukozi wa leta, ministre n'umukozi wa leta, umwarimu n'umukozi wa leta, muganga n'umukozi wa leta. None umukoresha wacu ninde? Ko na jewe ndondera leta ibu umukoresha wanje tugirana ibiganiro, birashoboka? Canke twebwe turi imbere y'abandi muri ayo maserivisi ni twebwe nyene duca utangije tubazane aho twabajije twebwe nyene. Abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene. None nimwaba muri abagaga genda mwicare hamwe mutange inyishu ku bibazo vyanyu nyene, hama muce muza mu raporo muti inyishu twarayitoye. Mugabo naganda abwira ikindi, ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi ni ibibazo bisaba amahera. Mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha, kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana, nimwe muyabungabunga. Bamuza rero mwambwiye muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku, none tubiravye neza duheko aya kuko ni mwebwe mujeje ico kigega nyene. Uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora, woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba kuri ayo mahera nyene, uce usaba kuri ayo mahera. Kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe, muvuge muti kameme twarazanye duheko, kuko mwarateranije umutahe. Wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora, na wazana amahera n'umugambi, ucuvuga uti twarimbuye shefu. None rero twivuna umusasi. Ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene. Iryo jambo sizasubire kumva ngo inyishu ziteba kandi ari abakozi ba leta babajije abakozi ba leta nyene. Nimwiyishure. None bisaba yuko ugenda ku birometero 5 kugira utange inyishu y'ikibazo cyawe. Biteba kubera iki? Ico kibazo sizasubire kucumva ku mukozi wa leta, nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga. Ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo. Hariho abandi nabo bicara ntibakore na kimwe ngo sindaronka intumbero.
nibwirizwa shingiro ntiriguha intumbero, amategeko y'igihugu ntaguha intumbero, mugabo akavuga ngo ndindiriye intumbero yiyicariye ngaho.